tubanje kuramutsa mwese bakunzi bacu mudengesha gukurikirana ibiganiro byacu musanze muzi ko ibiganiro byacu gahunda ari bijanye n'iterambere no musire nka Claudio Dorati ndafitiye bishasha ndafitiye abatumire babiri ngaha murabona iburyo bwanje hasanzwe hari umutumire wa mbere ndamwakira bidondore tongeye tukomeze na gahunda z'uno munsi. Murakoze cyane, nitwa Edouard turagwaye ikaze mu kiganiro cy'uno munsi ngaha ibubafu bwanje sanze dufise undi mutumire rero turashobora kumuha ikaze yongere yidondora n'abakunzi. Murakoze cyane, ku mazina nitwa Elise Venal, coach and development personnel et communautaire dibaza muramenyere. Elise Venal reka turashimire cyane ko namwaciye kwitaba kano kamo uno munsi. Elise Venal uko musanze mubiyidije uko ndabakira ndabakiriza ibibazo. Ikibazo no munsi rero kiragira kiti cyo tugomba kwigira hamwe ibintu bitatu bituma iterambere ry'ugwaruka ridindira canke riteba. Twese aho tuba mu kibano turafise ugwaruka rukora ama business, aho dutembera, aho dukorera imirimo. No munsi rero nka Claudio Dorati nese muko mwodusangiza ico kintu mwese arafise uburyo ashobora kubisigura nk'abantu bivaye nuko ngene ayibona. Reka mbere ngaha iburyo bwanje kwa Mr Edwards yongera atubwiye nawe ico yadutekereye kujanye n'ico kintu tuko turaganira ko uno munsi. Turabona ikaze. Murakoze cyane, nkuko bivuze abajene benshi baradindira mu iterambere biterwa n'impamvu nyinshi. Impamvu numva ya mbere jewe ubwanje ni kutagira discipline muri business, gusesagura amafaranga no gukoresha amafaranga mu bintu bidakenewe. Cyane cyane abajene bakundi gusa neza, ibirori, kugaragara mbega nk'abantu bikwije. Rero ibyo bigatuma umuntu akoresha amafaranga atapangiye, ahantu agenda aca mw'ibarabara akajana amafaranga atapangiye. Muri rusangi niba umujene ashaka gutera imbere mu iterambere akwiye kwirinda gukoresha amafaranga atateguye mu bintu bidakenewe. Nicyo kintu mbona kituma abajene benshi badatera imbere. Murakoze cyane Mr Edwards. Wavuze ati ni muno munsi ugomba gutera imbere banza control d'abord ikintu bita gestion yawe, menye uko ngene ushaka kugira amafaranga yawe, menye uko ngene winjiza, menye uko ngene usohora. Bibaye ngombwa ukora n'ikintu twakwita minimization des dépenses. So icyo ni ikintu kiza cyane bakunzi bacu kuno munsi uri muri business uhanira gutera imbere ugasanga gestion yarakunaniye, subira inyuma gato, usubiza amaso inyuma ukontrol ikintu bita gestion bizosha bigenda neza cyane. Hano rero ibubafu kandi umuntu ugitangaza yo yarengeje ko n'akantu mwidondero yavuze ati ngo ndi coach and development personnel et communautaire. Okay, sasa Elise Venal turagwaye ikaze nawe ugira ikintu ugiye abakunzi bacu kugira ngo tushobore guhanira no rugamba rwo gutera imbere habaho tubaye ndetse naho dukorera. Turagwaye ikaze. Murakoze cyane Dorati, ndabibashimiye ukungene mugenda murakoranya ugwaruka n'ukungene tuba twifuza noneho kwakira ivyiyumviro bishasha. Iyo mvuze personnel na communautaire twarabisiguye bihera mu mutwe, hanyuma tukaja mu kibano gutorerayo inyishu, kubera yuko buri projet buri gikorwa cyose nuko utorera inyishu ihanze ikibano. Nkuko uyu muvukanyi ahejeje kubivuga, mu by'ukuri twese dushobora kwinjiza amahera agiye atandukanye kandi azananye mu buryo butandukanye. Ariko abajene benshi turasimbuka intambuko, aho turose salaire dufise source de revenu tukaronka salaire automatique ni kuri lifestyle, tugenda mu buzima buryoshe, ubuzima bwo kwiyorohereza. Ariko kandi tukibagirwa ikintu bitwa business. Kumbe twari kubicisha mu nzira ya business, noneho bikaduhereza lifestyle bwa buzima bumeze neza. Uyu munsi puwe nanje nza kuvuga ko ni puwe ijanye n'ukungene imiryango cyangwa ikibano n'abagenzi bashobora kudashigikira imigambi y'ugwaruka. Rimwe na rimwe urapropoza ivyiyumviro, abagenzi bakakubwira ati ivyiyumviro ntibishoboka, nakana kabyara munaniye. Ukabipropoza umuryango wawe, abavyeyi bawe kakubwira ati ntamara dufise canke ivyiyumviro ntibishoboka, sanga indoto zawe zigenda zifa bukebuke. Rero
haracyariho intambuko ushobora gukoresha. Nimba ukora uko ushoboye kugira ngo ushobore kuba wotora inyishu z'ibibazo biguhanze, ndavuga ubukene, kugira ngo ushobore kuba wo kwiteza imbere, nta kindi gisigaye. Nuko nimba warashizeho plan, nimba warashizeho objectif, nimba ufise projetance, nuko utegerezwa kurondera n'imiburiburi ahantu ukura source de revenu ya mbere. Aho mu kibano bishobora kuba byaranse, haguruka uve mu kibano, ishobora kuba ari environnement. Ni wagera kure y'umuryango, ikintu ca mbere uzotangira kurondera nivyo ushira muri estoma, ibifungurwa. Havuye ibyo ucoca ushobora gufungura ugataha muri kanevu. Ikindi kintu gikurikira, uhejeje kuronka ibyo ufungura, ucurondera huba. Niyo ko bakazu gato kose ukaronkaho ukika umusaya. Ibikurikira ibyo ni kuronka ibyo urya no kugira huba no kwinvestisa, kubera yuko ya discipline uyu mugenzi wacu yavuze niyo iba iriko irakora. Rero muri ico gihe ubuzima bwawe bucoca butangira buhinduke, wibagirwe ko inshuti, ikibano n'abavyeyi batigeze basutena umugambi wawe, kubera yuko mu ntango ni wewe wenyene, ariko mwiherezo uzosanga uri kuratanga ubuzima bumeze neza. Ari nayo mpamvu discipline yabivuze na bonne gestion yabivuze. Merci beaucoup. Murakoze cyane Elizeve, navuze ikintu gikomeye cyane, uvuze ikintu anje naye juko no kivuga, novuga yuko ari uguharanira kuba wewe muri byose na hose. So Elizeve, murakoze cyane, uno mushobora kuba byarase ko uhagarara ukaguma wita ko mwikomo ngo wonke ngo ntacavuga ngo hariya ngo ntacyo bavuga. Agenda kwitsa yuko ingaruka mbi zose zizoja kuri wewe mu gihe uworera amaboko. No musire haguruka uce mu gihe gose bushoboka kugira ngo ushobore kuba wewe ibihe byose. So jene nanye nka Claudio Delight cyo novuga iterambere ry'ugaruka ridendera cyane. Jene nokaruka ikintu kijanye no kugaruka by'usanga batiranya kugerageza ibintu bishasha. Abantu benshi batinya kugerageza ibintu bishasha, bakiyumvira ingorane mu gihe bataranatangura. Agenda abwira ati n'uno musore muri iyo situation, reka kwiyumvira ko ibintu bizagenda nabi, tangura ukore ibyiza biri imbere. Ndabwira ati niba no munsi ari ikintu wase gutangura mu bwo kabone bitose bamuvyuka uri muzima, ayo n'amahirwe menshi Imana ikwereka yuko niba uno munsi ubona ubyuka uri muzima, uko Imana ari ikintu ikurindiriye gukora. Raba ari ikintu kikurimwo, maze ugikore, maze ukomeze kurukanga inyuma y'indoto zawe. So reka nishimire bano bavukanye bacu ku bwenge bugiye butandukanye bari batekere muri kino kiganiro. None ndabwira ati ubundi munsi n'abatera kamo muze mudufashe kuri ikiganiro kugira ngo cyo ko runo rugamba twarutsinda twese turi hamwe. Reka yenda nabashimiye, tongera dusoza n'ikiganiro. Murakoze cyane Delight kuba wadutumiye. Nizere yuko namwe mugenda mwunguka byinshi abadukurikirana, n'ubutaha niyo gahunda yacu, kuko dufise inzozi kandi dufise byinshi. Merci beaucoup. Misa Edwards, murakoze cyane kudutumira. Nizere ko ikiganiro kizofasha benshi, kume bagikurikirana bakande subscribe kuri kumbuga nkoranyambaga zanyu kugira ngo babashe kubona bishasha. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nanjye nka Claudio Delight nisoza ikiganiro, nagiye mpamagara abantu batarakora Fleur na Pradaje munyeke mubikore, musangize video abandi kugira dukomeze gukora turi hamwe kugira ngo ibintu bize bigende neza. Murakoze cyane. Thank you so much.